narafunze yeah umva zaya utuma numva ndi fire boy umva zaya I know I don't no other girl like you yeah no I don't no other boy like me yeah no I don't no other girl like you yeah no I don't no other boy like me yes sinzo kubera umugabo w'ikigaba ntabwo zigera ubura ico wambara ntabwo zigera ubura zaya ndakunda cyane JC TV bwana tuko live na maisha nikwambia kamwe sijawahi kuwaza kufeli ukitaka kuniite wadhiri wa habari mwamba yule ambaye siye kubali kushindwa ama yule ambaye siye wadha kufeli. Napata tena nyingine fursa ya kuzungumza na mwanamuziki ambaye anakuja vizuri katika industry na pia industry imeshaanza kumtambua, maana ni mwanamuziki ambaye anaendelea kuwa na maajabu mengi. Juzi kati hapo siku zipo nyuma ni mwanamuziki ambaye ameweza kuachia kazi yake akiwa pamoja na mwanamuziki akiwa chini ya usimamizi wa record label ya Bantu Bwoy, mwanamuziki Kiriku Akili, na ni wimbo ambao mafanzi wa muziki wa industry ya ama ya tasnia wa muziki wa Burundi wanaendelea kuchukulia poa. Naye si mwingine ni babako kama sijaweza kufeli, ni Mr. Mupati. Vipi bro? Salama wazima. Ndio, alhamdulillah. Umependeza bro. Asante. Hivi bei yako ya mwisho ukiingia sali ni kwa bei gani? Bei yangu ya mwisho ni siri, haitaki kusema kwenye vyombo vya habari. Wait nikupongeze kidogo, maana wewe ni mwanamuziki ambaye umeperform vizuri na mashabiki wale kupokea vizuri. Nashukuru sana. Big up sana kabisa. Idea imekuja vipi ya kufanya kazi na mwanamuziki Kiriku? Tanguye gukora indirimbo ama uko nagenda ndiko ndayikora mbona bariko barayishimira ncanda basaba yuko uwo umuntu tugakorana. Irezima ko nabo baciye banyumva cyane bavuga ko ifise impano bategerezwa mbese kunteza imbere uko bashoboye kose. Ni ari navyo muri ko murabona ubunyene nuko vyagenze, nisanga ndiko ndakorana na Kiriku. Big up cyane kuri Bantu Bwoy. Okay, iyo ndirimbo wabonye abakunzi b'umuziki bako bayakira gute canke abafanzi ba? Abakunzi b'umuziki bariko bayakira neza. Murambaririje kubera performance biriko biramera ukuntu. Muga abakunzi b'umuziki bariko barayakira neza cyane ku buryo namwe abibonye cyane kuko indirimbo nabonye na views zayo kuri YouTube channel byagenze fresh ku buryo yaciye ni ya kabiri muri top 10 zagiye ziraba muri +257 yabaye ya kabiri havuye ya Lolilo na Kidum. Ubone gusa uri murabiraba ubonye umuziki wacu wa Buja Flavor ogeze kuyahe namba? Umuziki wa Buja Flavor bivanye no n'ahantu wahoze uri gushika kuri uyu munota w'ubunyene ari ukuntu uri kuratera imbere. Biriko biraza kandi cyane gose kuko ivya kahise sico kimwe n'ivyo ubu namwe murabibona nk'abanyamakuru bimeze neza cyane, kandi biragaragara yuko uko biriko biragenda kose ejo umuziki w'indundi bizabimeze cyane gusumba nuko tuvyumvira mu vyumviro byacu. Uri muraraba bajya baririmbyi bita kala ba legend, ni wahe muririmbyi ukoneka akora neza? Baririmbyi bita ba legend ndamutse mvuze bavuga ni kubera impamvu, ariko for sure gender nifuza mbwira banga babiri. Ndabavuze ni too much, ariko nkaba uko biri kose ndibaza nabo muri Bantu Bwoy bambwire basi n'amatari babo mvuga kubera iki? Kubera nyene impamvu nyene ariko ntaribi. Iyahe impamvu zuko media man iraremereye cyane, turayubaha kuko ari igihe uvuga uyu n'uyu ugasanga ari abandi bavyakiriye nabi, ariko kandi nabo ubwabo bashobora kuba bizi, kandi abafanzi barabizi, baraza barimvye babakorera ikintu cyiza kandi bagerageza guteza imbere umuziki ndundi uko bishoboka kose. Uri munsi y'ilebo? No, ntago ndi munsi ya lebo ya Bantu Bwoy. Apana lebo ya Bantu Bwoy, lebo ariyo yose? No, nta lebo ndimo. Yeah. Merci kunyishu nziza. None burya mugira uhamagagwe kuri show ya Bantu Bwoy, ni kahe kanoti baba baguhaye? Ibintu by'umufungo rero ibanga ry'inoti riragoye kurivuga, riba ribanga ry'umuntu nyene n'abantu bamuhamagaye, ariko nyine numva ko dutegerezwa kuba rihari kandi cyane gose. Desa
No way. 300? No. 400? No. 500? JC production murangera cyane. Ariko bimeze neza gusa nyene numva ko umuntu atoza guperforminga for nothing ntago ari ku buntu nyene. Ni yahe kajambo tubaye nko abariko barahereza woshikiriza abakunzi b'umuziki indundi canke abafanzi ba Mr Mupati umuririmbyi uri kuraza utavyorosha? Fans banje n'umuziki ndundi ndabasaba yuko boshigikira cyane umuziki ndundi cyane kubera yuko imbaraga zabo izo mbaraga z'abaririmbyi kuko hajya bo kwiyumvira ko imbaraga z'abaririmbyi ari zo mbaraga z'abafans. No, ufite abafans bategerezwa gushiramo imbaraga kugira ngo abaririmbyi nabo babashe kubona imbaraga z'uko bashigikiwe, kandi dusaba n'abantu sirtu nk'abagwiza tunga bashizemo ukuboko cyane nta muziki ndundi utogera. Abaririmbyi bo mu Burundi bafite talent cyane gose. Kajambo kanyuma mugira uze ngaha kuri show ni yahe ndirimbo y'umuririmbyi kanaka woba uhora wumva canke waje wumvise? Indirimbo noba naje ndiko ndumviriza ndibaza ari indirimbo yiwanje ariko nizabandi ariko ndazumviriza. Nizahe? Ndakunda indirimbo ya Fizo na Kiriku, mbese ni Kiriku featuring Big Fizo Binua, ndayikunda cyane. Reka tugushimire. Ya murakoze cyane kandi asaba yuko abakunzi ba JC production bakora share kugira ngo n'inshuti zabo zibashe kuba zirakora subscribe kugira ngo bataguma bisangiza ibyiza bonyene gusa bigere no ku bandi kandi cyane gose. Nongera kandi nshimira n'umuntu yitwa Fantex atuye muri Amerika, n'umuntu asupportinga cyane n'abandi bose nashobora kuvuga mu mazina ariko bose ndabashimiye cyane kubw'imbaraga z'abantera n'abafans bose ku bumwe namwe cyane gose JC production. Merci. So twari kumwe na Mr Mupati, good sana babako ituko live na maisha